umunyeshure wa mbere yitwaye neza mwa kino gice ni Fannylavine. Rero nawe Abel Nduzayo tubanje kumushimira. Namubonye mu filime niwe. Dukumbana nawe twaramuvuze bimuvuye ko. Kubera yavuze ngo yisha abantu muri ETS. Natwe nabyo twabyumvise. Uratwe wishe mushikanje. Ni wishe yorayora. Bisigura yuko na Abel ari wamwisha. Rere kuza ngaha mukiriyo kumva ingorane zashitse muri rurugo. Nkasanga wewe Marezo kwabaye kubaha umuntu yabuze. Nibibazo ndiko ndacamwe n'umunsi byaturutse kuri wewe. Uravyumva neza. Kabiri rero akaba ari Chris Ndikumana. Chris Ndikumana numukozi w'Imana nawe numwe mu bantu twa mama arapfuye. None bagira abantu bari na musaza anje narisigaranye. Ego kanyana rure ku ncuro ya gatandatu. Turashimiye. Waje nari nibereye kuri Facebook. Nza mbona nyamugabo yitwa Abel. Akavuga ngo supupati w'amabati meza. Ya. Kijana mdogo fika alituweza na vi. Twaji? Ya. Kijana mdogo fika ametupiga fiko. Ile sinema zake zinapiga wigo, anachana napiga na mavigo, wadada wa mjini wanamkimbilia shiko. Utanyizera naguma namukorera umuti bita Express do malaria maradu. Umukobwa yitwa Keira akaba twamwerekanye nka sheri wa Marezo, akaba afise amanota 85 kwijana kuko ntiyatinye kwemanga yuko ari umusheri wa Marezo imbere y'abantu ehicanasha. Ikitona kwica gifita amata yesha ntukibone cicaye kudadadaki ujya n'umusheri wa Marezo mwabonye niwashaka kanimero Fannylavine iyo mbonye comment yawe ndanezerwa warakoze Abeli agashara kawe ni keza karadushika tukanyugwa aragakonya n'egyako wundi twovuga. Okay, reka tuvuge watawukanye ikibanza cyanyuma. Kibazo cy'uyu muhungu reka tubanze tukiraze. Tubanze twiteho uyu muntu yitavye Imana. Amashiki cyane menshi kwa Gisien. Mayeri na Marezo bose baranezerewe. Akasamutwe kanyu karasumba kubitangaza wakoze twende waturinze ukwezi kose shimama na parataje twakoze birabwira ibiganiro bega mana iyo turonka ibyuzuriye Abeli yari gusha twirukana tugataha tutaraba inyuma bakumwe ko muri akejo ariko wewe waraturinze ibiganiro birarabwa amabyuzi turanakubita naco twatanze kugira ngo ibiganiro birabwe. Aya reka dushimire Imana rero yadufashije ibiganiro. None iyo ndirimbo yivuge neza tu. Iyo ndirimbo ni y'ababyeyi. Ndom. Neza nibimbaye Imana neza tuyikesha wewe reka tugushime wewe mwami yadukoreye byinshi tutabikwiye yatubereye Imana muri byose Mana sengwa na bose isi yose itazire izina ryawe shimwa na bose isi yose itazire izina ryawe. Haya uyu munsi tujye gukenguruka tuvuga umuntu dutamba tuvuga umuntu
turirimba tubaze dushimira Imana rero yadufashije ikaduha impano igatuma n'abantu bayibona bakayikunda bakaduha akazi. Umuntu wa mbere rero tuje gushimira uyu munsi ni Abel Nduzayo. Abel nyene bosi wa Kejo yaduhaye akazi nubwo yaciye twirukana akavuga ati dukora ikiganiro cy'Akasamutwe kuri Akejo aca aratwirukana. Uwo twamushimiye kuko izi creativity twariko twarazigeze yatabawe dusimire rero Abel Nduzayo harya uje kabiri yamara umuntu w'umugabo kuko aba yabonye aho ibintu byapfiriye ahadugiriza avuye ati aba bantu ngira bakora nabi kuko batariye tukaza kabanza katugaburira hama tugasha dukura hama nimba avuga ati ndongereza akakitu kadoga kakongereza. Rero nawe Abel Nduzayo tubanje kumushimira turamushimiye warakoze Abeli agashahara kawe ni keza warakoze Abeli agashahara kawe ni keza karadushika tukanyugwa aragakonga mwezago gatuma dukora neza kandi tugakora twishimye warakoze Abeli agashahara kawe ni keza warakoze Abeli agashahara kawe ni keza. Rero iyo abanyeshuri bagiye kuri proclamation igice giheze hari haba batonze ngaha baje kumviriza amanota abana babo baguma bavuga ati uyu wanje ko adakikira umuntu wese yaravye ikiganiro umuntu wese twavuze mwa kino kiganiro twaje gutanga amanota kandi uwo uzo wa mbere azoronka Agashimwe. Tumaze kuza gukora ikiganiro cy'Akasamutwe kuri G5 Media Agashimwe kacu kari mu majambo kari mu majambo tumaze kuza gukora ikiganiro cy'Akasamutwe kuri G5 Media Abel ni directeur we abwizwa gushimirwa kuko ninye n'ishuri. Rero abanyeshuri banyu mwaduhaye bavyeyi bafana barakurikiranye ivyigwa cyane nubwo bose batamenyera rimwe harimwa babaye ibihura mutwe more ariko barakoze neza cyane kutari wambwiye abanyeshuri banyu rero bose baramenye barungurujwe ariko hariho abaronse amanota make ariko hama tuzoyaduza. Ariko umunyeshuri wa mbere yitwaye neza mwa kino gice ni Fannylavine koma mashi wabaye wa mbere Agashimwe Agashimwe umukobwa wiwe Amerika imodoka nshasha. Ivyo vyatewe nuko atamutima mubi yagize twakoze ikiganiro commentaire yiwe ya mbere twaciye tuyibona kandi twavuze ko yapfuye abandi wihende bavuge ko yapfuye. Fannylavine iyo mbonye comment yawe ndanezerwa. 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 iyo mbonye comment yawe ndanezerwa. iyo mbonye comment yawe ndanezerwa. kanyenga yenge byakararyoshe gutamba. Okay rero Fannylavine tuyashize amanota kwijana. Ikiganiro ciwe cyarakurikiranywe kandi cyari ca mbere aho ni mu manota y'indero Fannylavine afise yose kuri yose kuko yarajara komanta ntawe yatutse kandi byaramunezereye. Ayo manota y'indero arayafise ku manota yo gukurikiranwa nayo narayafise kuko nico kiganiro kimaze kurabwa cyane ku muvuduko. Aho turamushimiye. Kabiri rero akaba ari Chris Ndikumana. Chris Ndikumana numukozi w'Imana nawe
numwe mu bantu twavuze hano kwino televiziyo mu kiganiro cy'Akasamutwe maze tukabona amavyuzi yiruka ku muvuduko. Amavyuzi yari mw'Imana. Amavyuzi yari mw'Imana. Turima karimo kavuga ati aya mavyuzi ari mw'Imana. Aya mavyuzi ari mw'Imana. Aya mavyuzi ari mw'Imana. Ayo mavyuzi yari mw'Imana. Aya mavyuzi yari mw'Imana. Ayo mavyuzi yari mw'Imana. Aya mavyuzi yari mw'Imana. Ayo mavyuzi nayo. Ayo mavyuzi yose naya Krisi. Ayo mavyuzi yose naya Krisi. Marezo. Aya mavyuzi yose naya Krisi. Amen. Aya mavyuzi yose naya Krisi ndikumana. Haya. Kristo ndikumana nawe twaramuvuze bimuvuyeko. Kubera yavuze ngo yisha abantu muri ETS. Natwe nabyo twabyumvise uko. Twabyumvise uko. Natwe dusha turabivuga. Uwa gatatu. Fiko. Fiko twamuhaye umugore. Aramwakira. Fiko afise amanota 92 kwijana. Yaramwakiriye. Mu ndero afise 60 kuko twaramutelefone aratwakira n'ikiganiro yarakomanse. Twamuhaye umugore aramwakira amwemera amujana no muri hehe na hariya. Amavyuzi kuduga yaraduze cyane. Fiko nawe turamushimiye. Fiko. Urumva? Fiko n'umusani. Fiko n'umusani. Tumurindi indirimbo y'abastar. Yagutereye. Fyoko. Fiko. Twamutelefone ni Fiko. Aya tumurindi akafadika. Akarimba kavuga. Ya. Fiko alituweza na twaji? Ya. Kijana mdogo Fiko ametupiga Fiko. Ile sinema zake zinapiga wigo. Anachana napiga na mavigo. Wadada wa mjini wanamkimbilia shiko. Nasikia huko Ulaya wanamtaka. Wa diaspora wanalia juu ya kwake. Amepigwa pilda Kakasa kakataa kuoa na kuolewa. Hiyo mtoto anapambana juu ya kaba na faka na dad na wewe kama wewe leo wanasema baramushaka ubwo Fiko namwe baramushaka yasohoye sinema kumanya gatira duba abakobwa bamera amabango baramushaka akinisha abakinyi ba sinema bose abahari no uwo mukobwa yabebe na mama raho baramushaka hageze gupresenta presence Mireille bose baratangara kubande okay ladies and gentlemen, yes, of course. Twakire Mr. Sami nawe yabaye wa kane ku sinema yiwe ya hajya ninde Samurera twihenze kigaro cha Sami nticarabye cyane cyararabye mugabo cyararabye mbe hagiye kitarabye ni cyane icyaka agakobwa kafu okay kafunganwe n'amavyuzi yo okay ndavyibutse Sami ni wakangahe ni wa gatatu ni wa kane reka tuje ku muntu agi Remi bafatanye Remi ntituramuvuga Remi turashimire ko arafatanye na Fiko afatanye na Fiko gusa ntituramuvuga uko yiwe tuzamuvuga uko yiwe reka dushimire umuhumukobwa twavuze ngirinde hajya tirakoma nako dushimire umukobwa yitwa Keira akaba twamwerekanye nka sheri wa Marezo akaba afise amanota 85 kwijana kuko
ntiyatinye kwemanga yuko ari umusheri wa Marezo imbere y'abantu icanasha iki cyo nakwica gifite amataye sha ntukibone cyicaye kudadadeki ujya n'umusheri wa Marezo mwabonye niwashaka kandi nimero nta kimwe azimera akaguhe nta kimwe azomukurekera nta kimwe wari maze imisi wifunze ngo Marezo nta nagupresenta nagutaha nimba ushaka kurya keke uyu musi twahembwe haya sheri wa Marezo Keira rero niwe muntu yashoboye kuza kandi n'umusheri wa byanyavyo ntimwibaze ngo bakorana byinshi bakorana mu makomedi ndetse akaba ari n'umwe mu bakobwa bagiye kuza mu masinema agiye atandukanye iyo ndo proclamation wo muza kumva abafana murakomanta muraza kuvuga uwo twagize aho twashize aho adakwiriye uwo tuza gushira aho adakwiriye uwa gatanu tugeze ku wa gatanu uwa gatandatu twakire ibisusu jembo nta byatsinze amatora abajama bose nibyo bikunira wo mwita Kanyana abandi bakamwita ibisusu adandaza ibinini byo kuvyimbisha ibisusu ibisusu banyita umushangazi baranzi haya baranzi mumwegere kuko numvise ngo aratanga n'umuti uzana ubugi nuko batumvise rero ikintu kihari ubwo n'umuntu yaje ku nshuro ya gatandatu ego Kanyana rure ku nshuro ya gatandatu turashimiye waje ku nshuro y'indwi hagenda nyibutsa nta mabyuzagira imbere yuko yaratugoye yuko hazurya nta mabyuzagira ya nta wundi amaze kuza kunda aba bantu bamaze kuza Kanyana Sami Abel tamaze kumuvuga twamushimiye Abel twamushimiye ko ari nyene uruganda urumva kandi twamaze kumuvuga nyene ari imbere twamaze kumuvuga kuko nyene ari imbere hajya nta wundi twovuga okay reka tuvuge watawukanye ikibanza cyanyuma amashimwe cyane yarapambanye nawe yarapambanye twamuvuze kuko yagiye mu gasho kandi bamwagiriza ko atisonera gentleman amashiki cyane menshi kwa Gisien sumukinyi wa cinema sumukomedien n'umu tiktokeuse nawe twaramuvuze kandi byaragenze neza cyane nawe turamushimiye turagushimiye yewe gaye waradekonye warigize umujanja barakujanjagura wungutse iki washitse kuki wungutse iki washitse kuki kuba dida wungutse iki ahosha washitse kuki egosha gentlemen mwiyi mpera y'ukwezi turashimiye umufana wa mbere ya komantere zanyusha umukinyi wa mbere ya komanse tumubwiye duti merci beaucoup muri abantu bacu alhamdulillah angeni wayure wala mutu si mutu jini si musukure niko salama twende niko salama sijui wewe uko pesa nako gidom hivi napewa mahera pesa kwa pesa sijui wewe uko haya umufana turamushimiye cyane umufana wanje ahari yubawe ndamuramukije kandi nunamye cyose baguhe ubahwe zabende bya acha tugira byane by'abasana umusana bacha bikora umusana ahari yubahwe gira hano yubahwe
yubahwe. baguhe yubahwe. Yes. Ubundi muntu dushimiye n'abantu abanyene abo tugiye kuvuga mu misiza murabona ntitwabamaze. Abo tugiye kuvuga mu misiza ntitwabamaze bagiye kuza tugiye kugira nte kuvuga. Tugiye kugira nte kuvuga. Bagiye kuza tugiye kuvuga nabo turabashimiye cyane. Ariko ntitwogenda tudashimiye byimva mutima. Umva byimva mutima. Directeur General na Directeur Technique wa Akasamutwe aribo mubona ngaho. Directeur General aserukira Akasamutwe imbere y'amategeko n'uyu. Nanje Directeur Technique menya ati ibi ndabigira uku nkabigira uku ndi ngaha. Rero twe natwe turishimiye cyane kuko tuba turi ngaha ku bwanyu. Urumva? Tuba turi ngaha ku bwanyu. Natwe turishimiye cyane. Dushimira cyane byimva mutima kamera yacu. Yego, irabikora neza. Kamera yacu irabikora neza. Nta muntu ayikamera. Nta muntu yonyene irifata. Ifise très bien. Twebwe tubonye iratubwira ati ingwa hano. Nuko byose irabidukorera neza cyane. Urumva? Nuko dushimire cyane Satani yabyivanzemwo. Satani yabyivanzemwo. Tuyishimire kuko yitavyivangamo nayo. Urumva hari ukundi kuntu nyene tutoca kenge. Tutoca kenge ariko dushimire rero narugira byose. Tumaze tuvuga ati Satani twayikanyaze nubwo yabyivanzemwo. Dushimire rugira byose. Dushimira cyane uri hejuru ya byose ariwe twama tunashimira misi yose. Ariwe yaduhaye ibi byose. Ariwe yamenye ati jewe mpagaze ngaha ndashobora kuvuga aya majambo atayo nasomye atayo nanditse ntaborotse igasifata. Umuntu nk'amarezo kamukura amenyo kugira ngo agize uku diregite n'isura yanjye igatuma munkunda kandi atabirebire. Uwo nawe turamushimiye. Hama tugiye kujya mu gice ca kabiri ca Akasamutwe. Igice ca kabiri ca Akasamutwe nk'uku kwezi k'umunani tugiye gutangura. Zoba ari gice kidasanzwe. Imbere yuko tubabwira ivyo tuzobakorera mu gice ca kabiri ca Akasamutwe tubayiseriye gato, reka tubanze tubabwira intumbero ya Akasamutwe. Intumbero ya mbere nukuba twenze. We ni muvisi ibindi bintu yumvira ngo tuje gushikirira. Iyindi intumbero ya kabiri nugufasha umukinyi wa sinema kumenyekanisha ibikorwa vyiwe nta mahera tumusavye atanaduteguje tutanamuteguje kandi duteguje tugusaba amahera. Urumva nta nayo tugusaba ahubwo tuvuga uwo tubona ko bikenewe ko tumuvuga. Afisa amavyuzi muri mari. Afisa amavyuzi. Kama huna vyuzi tumika sana tuguseme ndugu yangu. Ne tuzoza kuvuga atana mahera waduhaye dukorere zira yo. Gusa tuzobikora n'abandi tuzogenda tubavuga. Iyo nikosa yagafasha hariya. Rero ikindi kintu twariko turavuga mu gice cya kabiri cya Akasamutwe tuzoba twenza. Iyo niyo ntego yonyene ya mbere dufise. Ariko ikindi cya kabiri bibaye ngombwa ba bantu tugenda tuvuga tuzobasanga kuri tele cyane cyane abakinyi bari hagati apana bari hasi bari hagati na hagati batari hiti cyane batari na hasi cyane. Abo tuzoshobora kwasanga ku bikorwa batwereke neza ivyo bakora ukuntu bipanze canke tubabwira ibikorwa byabo kugira nabo bagire babone ko Akasamutwe tubitayeho. Kuko Abel Nduzayo ikintu ya mbere ashira imbere araryoherwa mugenzi we ateye imbere. Ariko gituma yaciye avuga ati ubuhungu reka ndabusukemo inoti buze ngaha. Kindi cya kabiri nawe nimba ushaka ko tukwamamariza ngaha mu Akasamutwe imiryango iruguruye my friend. Ndundi iruguruye. Nimero zacu ni ndundi. Nimero ya boss ni ndundi. Urashobora kuduhamagara tukagukorera umuti. Reka tuvuga ati congratulations bivuze ati umuntu yatwaye igikombe nk'uko kwezi ni Fannylavine. Ukwezi kuza pamana nawe gitwara. Nawe ukumva turakubuza ukwezi kose tukagusarirako tukagukindirako ntuzubabare. Tuzoba twabonye ko ari ushobora gutwara igikombe cy'ukwezi. Niwemereye ko Fannylavine azogitwara inshuro zibiri. Ukemera ko Fannylavine agitwara inshuro zibiri kazi yako.
rero Fannylavine turakengurutse icyatumye atwara iki gikombe nuko akibona ikiganiro commentaire yiwe ya mbere twaciye tuyibona atabantu benshi barakomanze kandi umengo yarasize no muri communauté yaciye adushira muri communauté yadushiriye muri commentaire gusa muri commentaire yarakomanze bituma followers bibaza kuturanga bashabaza kuraba ivyo bintu Fannylavine yakomanze kandi ntigeze dufata fo avuge ngo mwantutse ngo mwagize nte oya nawe ukumva turakuvuze nta gutukana birimwe ma friend ivyo twarabisezereye reka rero mpe ijambo directeur general deje w'Akasamutwe kugira ngo abashikirize je kubwanje nka technique nabashikirije nawe abashikirize abona ko yatembera yaguze n'amarori mashasha yego kuri ivyo murakoze icyo gushikiriza no gushimira abafana mwadukurikiranye namwe murahawe ikaze murabambere mwe mufite igikombe ca mbere igikurikira nuko twokugara kamera